Numunezero gusura kuba namwe bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije kandi ndanabahaye n'ikaze mu kiganiro canyu, ikiganiro cacu, ikiganiro c'intahe. Ikiganiro c'intahe ni ikiganiro turabira hamwe ivyo umwami Yesu ariko arakora mu buzima bwacu, mu buzima bw'abatwegereye, haba mu kubahindura canke mu kubahindurira ubuzima. Uno munsi tuzakurikira intahe y'umukenyezi Sylvie UWIRAGIYE, uwo nawe aza kutubwira uko Imana yamushize ku mutima igikorwa cyo kwitwararika abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Uwo mukenyezi araza kutubwira uko ico gikorwa kitari coroshe, haba mu kugikora canke mu gutahurwa n'abari bamwegereye. Tuyikurikire. Ndashimiye Imana cyane, shimanye n'uwo muvyeyi nyene yakize uwo mutima. Ndashima Imana cyane gose. Mfise uburyo bwinshi nshobora kubwira Imana ati warakoze, kuko iyo hataye Imana nta kigenda, nta muntu kugeza ubu wadanje mba ndiho. Shima Imana yuko yangiriye neza nanje nkabo nk'abandi bana. Nziza warakoze Mana, integuro yawe ni nziza. Ayo mashimwe yavuye mu ntahe nini y'umukenyezi Sylvie UWIRAGIYE. Uwo yirata uko yahamagaye umwami Yesu nawe aramwitaba. Uhoraho abikora, uhoraho abirema akabikomeza, uhoraho niryo zina yiwe. Uku niko agize ati mpamagara nanje ndakwitaba. Iyo ngeze hano nkabona abo bana ndababwira buri joro muhamagara Imana nditaba. Deri yo ndababonye nabo muri iryo jambo ry'Imana bafise amajambo y'Imana yuzuye menshi. Nje nkabona fondation UWIRAGIYE jesha nitahira, niyo ndavyumvise gusa numva nezerewe. Nta nakandi kazi nkora ibi bintu vya fondation gusa, kuza kubaraba nkabaza ko mukomeye barose ico kurya, ivyo umva ko umwana yize yabitoye ndanezerewe. Iyo umuntu akijijwe n'urugendo runini, ugenda uhura n'ibintu vyinshi wumva bituma bikwinjiza neza mu gakiza. Rero ndiko ndakizwa nahuye n'utuntu twishi cyane, ku buryo rero ngenda ndahura n'ivyo bibazo nagenda ndahura navyo, naciye niyemeza ko nzokorera Imana. Ndavuga none ga Mana je nzogukorera iki? Narasenze nyagihe ndavyibuka muri 2004 ndasenga ati je Mana niwe ngirira neza nanje nzoguhesha icubahiro. Ni verse yamfasha cyane, isomo ryo muri Zaburi ya 50:15 rivuga ngo uzunyambaze mu gihe c'amagorwa ngo nanje nzogukiza, ariko nawe uzompesha icubahiro. Icyo gihe rero sinzopfa ndakibagiye, nariko ndasenga nyene cyane gose. Muri ibyo byo gusenga nkumva amajwi ibintu bijya bikuganiriza, numva rero umuhamagaro wo kubatizwa. Icyo gihe rero nabatijwe muri 2004. Numva rero ngumye ngira rero umuhamagaro mwinshi cyane wo gukunda Imana no gukora ibikorwa by'Imana. None vyageze gute mbega kugira habeho ikigo UWIRAGIYE? Sylvie UWIRAGIYE avuga ko vyavuye ku vyo yari yemereye Imana kazoyikorera. Aravuga idonido yavyo. Iki gikorwa nagitanguye kuva muri 2013. Natanguye gufasha abana bo mwibarabara. Abana bo mwibarabara ndabafasha barakura bajya usanga mwibarabara. Mugabo naja nko muri ville hari hakiri isoko ya kera, nkagenda nkabigisha nkanabafasha. Mugaca cyane nkabigisha ivy'agakiza, nkababwira nubwo nabafasha kurya nkabaha ivyo mwambara, mugabo muzokizwe. Sishaka yuko muzoguma muri abo mwibarabara gusa, shaka yuko muzovamwo ikintu gikomeye, mukiga mugakora imyuga mukiteza imbere. Ngo none gamere ngivyo bintu tuzobishobora. Byo rero ndabona ati biko ndabihejeje, nkumva umenga igikorwa canje natanguye umenga nico nigihagije. Ndatangura ndakora ibikorwa byo kuja kuraba abantu bo mu mpimba, nkabona se naja mu mpimba birabafasha iki, nkabona ndabagaburiye aho nkabona umva byose umenga ntibikwiye.
ndatangura naho niga ikindi kintu cyo gufasha barya abantu bababaye kwa muganga bagwaye indwara zibabaje za kansere sida zirya ndwara nyene zibabaje cyane nkagenda nabo nkabona barababaye ndabisaba nko ku mavuriro atandukanye bwa bakambwira ati ibintu nyene bigoye urinda kwandika ibiki n'ibiki toya je sinshaka kumenyekana gose nkaca ndabiha na ibyo byo kurya nkabiha abantu babinjanira nkabafasha nkabaza ko babinjaniye ibindi nkashobora gutegura impuzu n'ibyo kurya nkashira abantu mu masite aba yaragize ibibazo n'ingorane ko nagenda ndakora ibikorwa niko nabona irindi yerekwa canke guhindurirwa ibyo nshobora gukora hama rero ndaja hano ndasenga Imana ndakeneye kugukorera igikorwa uzohora unyibukira ko nkiriho canke narapfuye cane ntangura rero ivy'abana bagendana ubumuga bwo kutabona ariyo fondation mbwa nk'ibitangura sinabona ko bizoba fondation je navuga yuko nzigeranya abana bababaye mbwa ndasenga nkumva abana bo mwibarabara bafashwa n'abantu benshi nkumva bajya abana bahura n'ibindi bibazo barabonwa n'abantu benshi sebasha abantu batabonwa n'abantu benshi nabaye kandi bababaye numva nzomukorera ikintu nkumva ko we wabyishimiye nkumva ko je umutima wanje unezerewe kubikora nawe atambona yuko byo ndiko ndamukorera camona rero nabana bagendana ubumuga bwo kutabona nawe rero nzobigenza gute nabona umwana atabona nkumva hari ikintu gitusha umutima wanje nkashaka kurana ntasinziriye nabonye umuntu atabona nkaryama nkumva umuntu atabona bigenda gute toya nkongera nkavyikabusha 2015 cana twarinda ndahitanyoroheye y'umwana gatandatu mu nda yiwanje yitwa Pen UWIRAGIYE Pen Sylvie namuvyariye mu gihugu ca Amerika umva nagiye ngwaye cane ico gihe rero ngiye kwivuza n'umwana sinari ko nzomuvyara neza ukungene vyari bimeze hama nca ndonka umumama aza kunkorera icumba bijya bintu aza kunkorera icumba mugabo ankorera icumba afise inda nanje navyaye ama mu nyuma nawe aravyara avyaye sinari bwazi nari nkiri hanze aca avyara umwana atabona ndamubaza uvya umwana atabona mafara navyaye umwana atabona usa gutyo byagenze gute waragize ingorane ngo nta ngorane nagize nta ngorane mufise mu muryango ngo shabe n'ibya bindi rero nzokora tushe birabaye ku mutima wanje nahora ndabibona mugabo ubu biratanguye kunyigiriza mu nzu ku mugenzi kandi ashika ibintu numva hari ikintu by'ukuri Imana ishobora kubishaka ko nkora je muri jewe ko sinshaka kumva umuntu yaje kunkorera icumba ameze neza yaravyaye abana babona yaza kunkorera akavyara umwana atabona nkavyara umwana akomeye umwana abona ari je nari mfise ibibazo Mana hari ikintu ugomba kunkora ngoma ndasenga 2015 ndaza vraiment nabaye tushe ndagenda ndamureba sanga yavyaye umwana atabona kweri alala cana ndavuga mwisengesho nambwiye ati senga kandi ushimire Imana ati kandi ushimire Imana cyane kuko ntuzi icyo Imana yabikoreye ati kandi nanje ndashimiye Imana kubw'uwo mwana wawe ndabishimiye Imana cana ndaja ahantu mu cumba c'amasengesho muri munzi wanje ndasenga namaze amasaha 3 sinzovyibagira ndiko ndasenga kandi ndirira Imana ndavuga Mana kubera iki umumama yarose umwana atabona je natanze iki kugira ndonke umwana akanura abona
kandi acaronka umwana mwiza avyibushe, wewe vyibushe mwiza cyane w'inzobe, naje acaronka umwana yirabura kandi je mfise umugabo w'inzobe cyane yirabura asa na jewe mugabo. Ndavuga ibintu biratangaje, ndose umwana yirabura urya rose umwana w'inzobe mugabo ahundi, ariko je ndose umwana kanura. Nje gushimira Imana amasaha 3 ntanga ishimwe y'uwo mwana nowe wanje. Mwaca ndavuga ku ibi ndafise ikintu nzokora. Ndafata amasengesho yo kugira nzoganirize umutware wanje. Ndasenga nyene amasengesho akomeye. Namaze imisi 6 byari famiye mugabo umugabo atarimwo, harimwo abana bakeyi ndetse mu nzu n'abakozi banje baramfasha. Taya amasengesho ni finale y'igikorwa canje ngomba gukora kandi muyamfashe neza. Nahuye n'intambara muri ayo masengesho zikomeye nyene, natambuka nkagwa ariko mpura n'ibibazo imibabaro. Mugabo akandeba akambwira ngo je nkeneye kurya, ngo urabusigaye ku magufa gusa, ayo masengesho yawe je numva ntakiyakeneye, ni menshi. Ndamubwira reka je sinshobora gupfa, ndiko ndasenga, hari ikintu ndiko ndasengera. Ambwira icyo kintu usengera udashaka kumbwira ndashobora kugufasha, ngo je sinshaka kuvyemera. Toya ntibikenewe kumfasha, reka nsenge nzobikubwira. Ndasenga arankundira ndabiheza. Namfise umukozi wanje yitwa Marakiya n'umukobwa yamba hafi yitwa Mariselina. Uko narakunda gutemba ndumwe amasengesho nakunda gutemba cyane, nagira ibizunguzungu byinshi, ndafise inkovu ngaha mu maso ko nasanga naguye kenshi yo nabandi ko ndasenga. Hama ndaheza amasengesho ngira Imana arahera neza. Nyene umugabo siwe yabonye ndaheza kugira nshobore gufungura, ntiyabona ko nzobaho kubera nararuha cyane. Hama nyene ndiyita nyene muri 2000 nyene 18 mu kwa gatatu ndabimubwira je nshaka gukora ibi bintu byo gufasha abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Wewe yego nashaka rero bimfashe tisinzi tego ngo bivuze ubikuye ku mutima. Tego n'igikorwa nshaka gukorera abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Utobikora gute? Je nzobegeranya ndabafise, tije gushika ubu ndabafise, ndabafise kandi nkeneye kubafasha mu byo nzorya. ugabanya ko mwatiye basi zozo turampa bikeye. N'abana je ndazi vraiment ntibangora, nzomenya ingene ndabigera mu nzu mugabo mpemfasha aba bana. None uzobigenza gute? Je nzofata inzu ndabakoteshereza inzu kandi ntibazokwegera ahantu tuba, ndabakoteshereza inzu nze ndagenda ndabagaburire. Kuko babana batabona nibaza yuko ntagira ikintu bamaze, ntibiga ntibagira iki, ari niko nibaza. Tiwozo durampa ibyo kubagaburira gusa, ndabashirwa kurya amata, utuntu nyene nzobona bakeneye, pamperisi, kubasengera aho nzogenda ndabasengera kuko ni wo murimo wanje wo kubasengera. Nzogenda ndabasengera. Okay, nzobigufasha ariko hari kimwe utegerezwa kubanza kumfasha. Tikibe kitagoye, timbwa niyo kizoba kigoye ndemera kugikora. Mbona aranyemereye mwijoro.
emwe naciye mpanga bisi mpamagara na wa mudamu Nowera, umugabo yanyemereye kandi yemeye yohava mva no kukaza agahindura, ni muze tugende muze kumfasha. Canye na Nowera masere nari namuteguye, nari mfise masere n'abandi yateguye, byose nari ndabifise, urumva nari narabipanze. Tibasha hamwe yovyuka agasanga ni ngayo hava hindura, camfata bisi nagena bisi, amabisi abiri twe dufise Coaster, ko genda vita bisi yarimo Coaster, twajanye abiri tuca turagenda. Abana bari Ngozi na Kayanza na Muyinga na Kirundo, maseri yari yarabarondeye, nsanga yarabarondeye yarababwiye, mugabo nsanga ni benshi yabasize Ngozi. Nari nasanze yabigira ntije yabasize mu kibanza nyene n'abavyeyi babo benshi, bari abavyeyi bashika 30. Nabo nkeka mvuze bake bari benshi cyane. Ndabareba umva umutima wanje uraruhutse, kubabona gusa ndace numva nduhutse. Ndashimira Imana, ndasenga Mana urakoze, ndagushimiye kwibi bikorwa washoboye kunkorera, ko nanashitse amahoro kandi nkasanga aba bana bara amahoro, urakoze. Ndabacana mu nzu imwe yabateguriye masere, shanganiriza abavyeyi bakanura amarira bakarira barize, nanje nkumva okay, ibi ni ibinyene nari nkeneye Mana, naba nari nshaka. Turuhutse kukubona, kuko tubona umenga uri intumwa watumwe n'Imana. Okay, none muremeye kumpa abana banyu, ngabana turemeye kubaguha, ngabana tubatwara, ngatana ikindi gisabwa ngo tubatwara. Ndavyibuka hari umuvyeyi yarafise abana 3, mbabaje cyane gose, yatushije umutima wanje kandi yava kure. Yambwiye ngo mama, ndagusavye umwana umutware, yari kararira. Umva umwana umutware, raba mpetse umwana abona, ariko naciye mvyaramwe umwana atabona. Ati mutware kuko vyatumye ntabana n'umugabo wanje neza. Umugabo yaramunteye, yambwiye ngo ninda mujani yo namukuye. Kuko umutwaye ikibazo kiraba giheze. Ati ndaba nduhutse kandi turaca tubana neza n'umugabo. Ndamubwira ati ego ndavyumva kubabaye, uyu mwana ndamutwaye arashobora kumfira kuko urabona arafise n'intandaro. Kumviriza rero, sinari nzi yuko umuntu ashobora kuvyara akagira umubabaro kubera umwana yavyaye. Umviriza rero, wewe mutware ashaka aca gupfira ko mu nzira, ucumuta ngo nshingira gute ucumuta, ngo niyo wocumuta ngo munsi bibarabara ucumuta, ngo nta kibazo ucumuta, ariko je nduhuke ngo kona mfise umwana atabona ngo ni ngorane. Yesu we, nararize numva ngize agahinda ku mubabaro. Abavyeyi kweri ni umubabaro mufise, mwarose abana batabona, udufise umubabaro. Namubwira tuzi n'ibindi, Imana yaguhaye umwana kubera ubikwiye. Ndagusavye ugende uyu mwana umuhambe, niho uzogira umunezero. Ni kuko niwumva yapfuye utazi iyo yaguye ntibizokunezera gose. Ndabigusavye ugende uvyakire nk'umutwaro, umeze neza ko Imana yaguhaye ikintu ciza. Cavamwo uwundi mu mama nawe yarekina umuto, nasanze afise umwana nawe atabona, ni mu bantu ntakiriye abana babo bari bafise ubundi bumuga. Aravuga ati nta kintu je nzogusaba, nta na kimwe, gusa unduhura umwana. Uko ngiye gukora bisaba ko umwana ndamusiga mu nzu, nta kindi kintu yimariye, ndamusiga mu nzu, nkasiga nugaye canke nkamusiga imbere y'umuryango nkasanga yanyagiwe. Mutware je nta kintu nzokubaza c'umwana. Ndamubwira nubwo mugaye afise ubumuga bwo kutabona, ariko afise ibindi bintu amugaye, sinomushobora ku bushobozi bwanje mfise, kuko urumva nta bushobozi ntari mfise bwo kubavuza.
uko basaba konca ndabavuza ko bari bafise ubundi bumuga nukuri yaragize agahinda avuze ati sinzi ko nshika no muhira narinzi ko nja nduhuka ca navuga ico mfise nka bimwe ntuze Paulo na ntuze n'abana nyeka bakoze bavuze ati imfeza n'inzahabu ntazo dufise ico dufise nuko gusengera nce mvuga ndabasengera gusa kugira ngo mushobore kuruhuka mugabo nibakira ivyo bindi ndoza kubatora mugabo byashobotse kuko bari bafise ubundi bumuga hama mugabo j'ivyo byose numva mfise umunezero gusa yuko naciye ndonka ico ndabafasha uko naciye ndabafasha bataha bamerewe neza bumva yuko baruhutse ndababwira ati ninaronka yindi occasion yo kuronka ingene fasha abana batabona nshobora kubavuza n'izindi ngwara tuza kubatora ndabasora rero ndakuramo abana intego twara kugira tumenyane ibyari byoroshye kwa je nari nsanzwe mbi Bujumbura gusa twe duturuka Ingozi ariko arondera abana batabona cya gufasha je nanje kwa nari narahevye ishure maze guhuma ibintu byo kwiga kweri nari navyikuyemo mu mutwe ubundi muntu rero yari yatumye ati ntibazombonera abana batabona uzozunyandikira niwe yaciye anyandika mu bandi bana bari banditse nari handajamo hamarizo tariki zine zigeze niho twaca tubonana nawe rero jambo nakunze muri iki kigo ego nari muhira haraza abantu batubwira ko hari umuntu akeneye abana batabona abashobora kuja kwa muganga bagakira akabavuza bagakira aba bidakunda nabo akabigisha nanje rero nabaye muri aba bantu bavyumvise turaza bari badutumye ko icyo gihe twahuriye mu rukeco turaza turashikaho uwo muntu turamubona baratubwira nyene yuko tuzomanuka icyo gihe ari tariki zine hari mu kwezi kwa kane hama turaza ku ishuri nyene turiga abo byakunze ko baja kwa muganga baragiye gusa twe je ntabwo nagize chance yo guca nkira ubu naciye mbandanya niga twe twaje duturuka mu ntara Ngozi komine Busiga zone Rukeco umutumba Kavumu niyo twaje duturuka mu fondation yakuye muhira kubera jewe mvuka Ingozi nanjewe najewe yanzanye itariki zine z'ukwezi kwa kane ambwiye ko nje kuyiga ndabiyokipa gushika mu saa 4 y'ijoro Bujumbura ndaronka inzu mu Kinindo nziza nini basi rero uwo mupapa kugira mpiyo nzu nabavyabaye urugamba kujego sinari nzi yuko ngushaka gutunga abana nk'aba abantu batabona geka ngo je nari nzi yuko uzotunga abantu bafise akamaro tereka n'aba bantu barafise akamaro ngweka ngo jewe ngo urumva ngo ibikontra ngo je ngo ngucumvira mu nzu ngo gutunga abana batabona ngo nari nzi ngutunga abana ngo n'abantu bazoza kugufasha basi tewe ngize ingorane z'umuntu nawe mpangiye ndagenda rero ndamutakambira namubwira nyemerera nzogufatira inzu yawe neza nzoboza nzobagira neza ngo aba bana nta kazoza bafise uri kure ibintu bitagira umumaro ndacika intege ndabura ingene ndabigenza yampaye inzu yera derere ngiyi nzu nkazosanga yaracafuye ngo uje nabo bana bawe n'ukuri ngo sinzi n'umuntu yakwemereye gukora ibintu nk'ibi ngo urashobora gutunga abana nk'aba ndabatunze ariko nzoza ndaboza bizogenda neza uwo munsi nategerezwa kubindiza mu nzu ariko twabanje bakura ibivunja twazanye essence ubwira bashoboye kuja impunzu nabazananye narazituriye
mba zari mwinda n'ibindi bintu byinshi nashaka kuvuga ndabiturira ndabikora umutama mpaye inzu ndamubwira urabona ko ntidushobora kwinjira mu nzu yawe turabanza tuje ku ruhande mugabo base neza ndaboza abana dutangura nyine ku munsi wa mbere turaboza tariki 3 abana barasayangana ibikomere turabivura Imana izoha umugisha Grace umukobwa yatanguye kumfasha yari Grace niwe twari kumwe sinaje nzi neza ko nje gufasha abana bagendana ubumuga bwo kutabona nkishika nashitse gato imbere yuko bo bashika hari ku munsi wa 3 tariki 4 z'ukwezi kwa 4 mu 2018 bo bagiye kuza nk'amasashira y'icumi izo ku mugoroba naje kubona ko batabona ariko twariko turabururusa mu miduga tubafata amaboko narakangaraye numva n'ubwoba ndavuga ibi bintu birabaho kuko nari bisanzwe menyereye kubona abantu bakuze sinabiye mbona abana hanyuma turabakira ndavyibuka umunsi tubakira umunsi wa mbere ntibyari byoroshe kugira ngo tubafashe kuba ari baje bameze nabi bafashe ingendo bamwe batazimenyereye tubategura tubajana kugira ngo banze batunganye neza ko baje basa nabi tuboze tugira ibyo turabitunganya neza nasanga suguhuma gusa handi nkasanga baranyugumba handi nasanga bakora ibintu mu ijoro bitandukanye bagasimba baryama nyine nk'abantu bagwaye ibintu je ntazi by'ibisazi ndavuga rero Grace aha hantu rero abana je nabasabye Imana abana batabona ni ikintu ngomba gukorera Imana igashima ariko sinzi ntandara zajemo nazo sinzi ko nzobishobora ariko turasenga Grace arambwira ati mama reka dusenge mbwira wewe senga gusa nanje ndagufasha turatangura ndasenga mu izina rya Yesu Kristo Grace aratangura nawe ararira mama ibi bintu nabyo zoshobora ibi bintu je ndabona bigoye Grace kamanze nawe ndagusengere Mana ndasengeye Grace umwongere ingufu n'inkomezi umutima w'umuhe gushikama kugira nshobe gushika ku iki gikorwa nkeneye sawa arambwira ngo ndakomeye sawa byarangoye namazi ndwi yose ndiko ndarira ariko ndateba ndamenyera yego papa Fara rero umutware wanje ndamuzana ati nguje kuraba rero babana yari bwaze kutugendera bari bamaze nk'indwi cyangwa zibiri caraza bamwakiriza uturirimbo turaririmba nari narabigishije twarabigisha indirimbo tukabigisha gusenga mbona nawe arafashwe bya bindi bavuga ngo ndafashijwe mbona aratanguye kumva mbona hari akantu kamukuruye mbona kuyiho emotion urabona kubona umupapa agomba kurira havuga madamu nibiyo acha havuga ngo Imana iguhezagire kuko ibintu wakoze acara nadusengera Imana yaza yabikora amana
aranafashijwe aradusenge aranavyumvise andi hose nagira ubwoba nyene bwinshi nanamubonye gusa naca ntangura kujugumira nkabiri yasha ahantu hose kuko numva ari ibintu biteye ubwoba. Hama tuja mu rubanza rumwe, hama ndavuga nyene akantu je kugenda ndafise abana batabona. Papa araja arandeba, uwo mupapa avuga ngo uvuze gute, yari umugenzi wacu twari twagiye mu rubanza. Tije ndatunze abana batabona, ati nibo mfasha. Ngo acamubwira ngo papa faranga urarabaye uko ngo umudamu wakomeye, ngo nta muntu atunga ngo impumyi ngo umuntu atabona ngo yaje gukora iki. Numva ndacitse intege, nkumva ubundi mutima nkumva nakoze ivyo nkunda, siko iki bandikuraja je nakoze ivyo nkunda kandi je ndabakunda, ngufisemwe abakobwa n'abahungu mama faratete kandi basa neza. Ngo umudamu kweri nguraraba neza katagwaye ngashobora kuba agwaye, umudamu afise ibintu nk'ibi ngatakinabuze ngakaja gukora ibintu ngo warabuze ibindi bikorwa ukora, ngenda mufasha imfubyi ngo mgatari ibintu ngo biguma ngo higuhagazeko. Ati mukama wanje ndakubona no muzi ndataha hehe umugabo biragenda gute, umva yacaba dekuraje akavuga yuko ivyo bintu, umva yacahura n'abandi bantu bamubwira ibintu byinshi ntasinziriye. Mugabo nkabona vraiment yuko kuvyakira arabifise mu mutima no kubabona nkabona ko afise emotion. Twashika mu gitanda ngo ya bya bintu byanabihinduye, bejo ngo mbyuke bajya abana tabahari, turahinduye nawe ngo mbyuke mu gitondo bajya abana tabahari. Nkarira nja muri dushe nkarira nkasenga, mugabo nkasengana ivyizigiro kumva bizokunda inga ndamusengere. Cagenda ashitse ku kazi nca ndamutelefona, timwasitse amahoro ngo yego, tibiriko biragenda neza ku kazi ngo ye tihaye ikintu nagomba kukubaza ngo cigike, ngo vya bindi nakubwiye wabihejeje tego, timugabo hari ijambo nangire mbanze ndagusabe ngo rimeze guteka mama fara wingo ngo we hari ico wonsaba nkanga ikintu ndagusaba, tereka bajya abana bamara indwi. Ivyo nivyo waje kunsaba, tiba abana batabona tibamare nk'indwi. Okay gogenda naco tukaca tuzana garase tukaca duseka tugashimira Imana na babana no kurya niyo narya, nta n'ikindi kintu nari ngikora wagira nagira indi nanje ko napwayutse mu mutwe. Kaca dushimira Imana, uwo musi nkabona urarenganye, nkaca nshimira Imana. Turagumaho mugari intambara mu nzu, mbona ari intambara nyene ari intambara. Ngabo rero nkaca ngwiza amasengesho, Marcelina agaca afasha gasenga na Grace, abandi sinabibashiramo gusa nanka gushiramwo abantu benshi. Hama wa mupapa yavuga ngo notunga impumyi, acampa miliyoni 5 zo gufasha abana, ngo genda ufashe bajya abana ngo kuko nibaza ko budakomeye. Aca arazimfasha nja ndaza ngaburira abana, canda ndavuga nzitura heti numvise muri solidarite nkaza mbaza aho hose, candonka n'umuceri no muri solidarite baca bampa umuceri. Ndagira ahantu aramaramaza aravuga ejo nashize ko sinyatire vraiment jo ntibazorare ngaho timurakoze vraiment n'imisi mubafashije je ndabishima vraiment merci warakoze. Hama canja kwa mama wanje yaragihari, canza kumwiganira mu gihosha niko ndarira. Mama cavuga genda mu rugo, canagenda afise agatelefone amuhamagaye acaramubwira ngo nari ndagukeneye ko mama yaragwaye, ari ahantu nyene agwaye, yari yarabaye pararize gakomeye, avuga neza asa neza. Acaramubwira ngo ikintu nashaka kukubwira mwana we, acamuhamagara hakiri kare mu masaha 5, je ntibanambwiye ko babona nyene bavuganye. Acaramubwira ngo ikintu
umufasha wawe yagusabye ndashaka ukimukorera ngo igiki gabibi ngo ntuzi ko afise abana batabona ngo yego ndabizi ngo mugabo namuhaye umwanya wo kubatwara iwabo abasubizeyo. Numva rero kugira zo mama caravuga ngo mvirize abana ngo ndabaho umuhezagiro ngo kirya ni igikorwa mukora kitazibagirana ngo mushigikire ngo mugikore ngo kandi munezerewe ngo ni ikintu ciza ngo nivyo ngo usanga ko ari wewe bibi ngo ndakukunda ndakubaha amafaranga asubire mu bana biwe. Ubu yarabona ko sintekanye no mu nzu sinayintekanye ambwiye ushaka iki mama Fara ubu naho ko mbona udatekaniwe n'ibiki ega papa Fara n'ibintu by'abajya abana aje arambwira wewe je n'ibi bintu by'aba bana je mbona bizogusaza mu mutwe vraiment uzuhava umusazi erega mfasha arambwira ushaka ubu naho ndagufasha iki ushaka wemere kungira fondation yitwa gute Fondation Pene niko nabyitiriye umwana wanje yitwa Pene. Pene ko yitira umwana wanje no byitira indi zina oya ni Pene indi ntambara ibiravutse ya Pene ngo yanga ibyo ngayo masitati yaza cyandayamu ibi bintu birapfuye birasubiye bubisi ngo aya masitati nasanze bidakunda ariko umwana wanje ntibishoboka ngo byite ngo hindura izina ngo yitwe ngo Fondation Umuka. Je nazanye abana batabona none ngire Fondation Umuka kandi abo bana nta byizigiro bafise ko bazohumuka ntibasura byanse ngo niba nshaka ko ngufasha niko byitwa ntaba ndabyemeye nogira gute tibasi iri zina Pene ndabyemeye rikoreko cyari humuka jara bayakanya gato yose turabishirako kari humuka wabyemeye go okay. Ibindi byose nshaka bigufasha kubigisha ntagura ibyo kubigisha n'ibiki nkabigishiriza hahandi ndi yanze cyangwa ndamusaba ibintu byinshi vraiment nawe mbabarire kuko naramugoye vraiment terega impa muri yanzu muri zanzu zawe zimudakoreramwo aba ariho twimukira kuje mbona ugorana ndaguhe n'inzu ego inzu ngo genda ntakirikira ko ngo genda ariko ntuzungoze byinshi ndongera mfata amasengesho navuga ibi byose biva mu gusenga zibaze nasengera n'abana ntati je abana vraiment ntaho twe duhuriye kuko nta family irimo nta numwe narenze ndasenga ndamusengera vraiment gihe kimwe mbona reme avuga mu mafara ibi bintu byawe ngiye kubigufasha n'umutima wanje wose ntudusubire kwirirwa wiruka usaba imfashanyo 2019 ufashe imfashanyo hirya no hino nzogufasha urarushe nzogufasha bahutekanye nzogufasha ko aba bana urakoze cyane uwo mugabo ni jewe ubu ngiye kubifata mu minwe nije nzita izina kirumara nuko mbona abo bana nta kindi ngo ntacu amategeko byose ashazana abantu bahindura amategeko byose barahindura 2020 mu mpera aravuga ibintu byose mama Fara wanje bihindutse gute ndakwemereye bya bintu byose ushaka gukora bya fondation ubu ugiye kubikora neza cyane kigute uvuga ico wifuza sanamubwira wamenga ndi nka Esther nitaba nka kurya umwami akurengukije wamenga umugabo wanje ni umwami Hasuwerusi
wamenga yararyamye ararota agaca ambwira ngwino hano umbwira ico wifuza ndakiguha vraiment James umugabo yarankunda cyane gose mugabo urumva naramugerageje kw'ibyo bintu by'abana batabona mugabo akamandengukisha inguvu gico wifuza ubu nawe ndagukorereke ampamagaye nayimaze imisi narasenze nyene narasenze ca ndamubwira jewe ikintu nifuza nuko fondation y'abana bagendana ubumuga bwo kutabona yitwa iri zina ryawe nanje n'abana bose niho mbona yuko iki kintu mugikunze kandi mugiye kumfasha ndabikoze byose nico saba gusa nta n'ikindi nta n'undi mugabane je nshaka cahamagara noteri muhamagara baravyandika neza iciba fondation uwiragiye cyamba uwiragiye nararitse nararyama nkumva umutima wanje urahutse amaze kubyemera numva nta n'ikindi kintu nsigaye ndamusaba nta n'ikindi kintu ibintu byose bica birahagarara rero ca ndaronka amahoro kuko abana bose baca baronka amahoro mugaronsa amahoro twese turonka amahoro ca nshimira Imana. Urugendo rwabaye rurerure ariko Sylvie UWIRAGIYE yarashitse ku ndoto ziwe ubu yuzuye we n'abana biwe umunezero n'amashimwe. Je nuzuye umunezero w'amashimwe kuva aho fondation yanje aho yavuye nahigeze ubu n'umunezero kandi numva byaranyaguye mu buryo bw'impemu cyane cyane ko numva ko nakoze ikintu Imana ishaka ko navuga ati Imana iki kintu ni waba ugikunze ari wewe wantumye kizobandanya kikaca kibandanya neza shimira Imana mu buryo bw'impemu ndashimira Imana mu buryo bw'umubiri ndashima ko aho bigeze ku rundi rwego rukomeye cyane baje ari abana batiga bahera mu binyoni gradienne aja mu wa mbere baja mu mashuri mato mashuri yisumbuye muri kaminuza umva afise umunezero nubwo abana banje abana b'umubiri mfise ndabanezererewe n'abana b'amaraso hanezerwa cyane umutware wanje ukungene yabikoze kuko iyo atabikora uko sinari kuronka intahe yagutse shima rero kungene yabikoze kugira ndonke intahe yiyaguye muri jewe intera umunezero buri munsi. Ndashimira Imana ko ariyo yabikoze ndaja kw'ishure kubera ntari nzi ko nokwiga nk'abandi kubera nari navutse ntabona Imana rero iranteterura iranshira kw'ishure icyo nicyo shimira Imana yankoreye. Kureka gutakaza kubona cyaciye kiba ikibazo kuko hari byinshi sinari nshoboye kwandika cyangwa gusoma ariko ubu ndabikora nta kibazo na kimwe mfise ubu mw'ishure ndabitora ndiko ndiga nk'abandi bose kare nari nzi uko bihagaze ariko ntabwo ariko byagenze Imana yacitabara ubu ndiga nta kibazo. nkaje ndirimba sinarishoboye gusora nk'indirimbo ngo zije habona nk'ubu ndazibona ku mbuga zitandukanye ngurukana bumenyi nta bantu benshi twari gushobora kumenyana mugabo ubu turamenyerana n'abantu benshi cyane kandi mu ishure nyene nk'abo tuvukana kuko je mvukana n'abana bane bose bagendana ubumuga bwo kutabona bose nkabashima Imana ko bariko bariga kandi bakaba bageze ku ntambwe ibyo ndabishimira Imana cyane. Tuzuye amashimwe
rero abana banje buzuye amashimwe baranezerewe banteye n'umugisha babanaga bituma nyene numva umengo nugumana nabo nkuma nishima nabo mbanye ibintu Imana imaze kunkora ku bw'aba bana sanga n'umuhamagaro nyene Imana nyene yashizemo kuva tukibakira igikorwa ca mbere twabakije kwari ugusenga twari dufise imyanya yo gusenga dushiraho imyanya yo gusenga kandi na n'uyu munsi nico kidutunze abana bacu tubarereye mu buryo bwo gusenga iyo uriko urabwira umwana ikintu kirekeye no gusenga no kumva ijambo ry'Imana iyo umubwira ati ijambo ry'Imana rivuga yuko umwana asinda umwana agira ibi umwana azoja mu ijuru umwana yubaha umwana akundana azoja mu ijuru mwico gihe muri ubwo burongozi buri kuramurongoreramo bica bituma nawe aba ubundi muntu rero nkabishimira Imana buri munsi jewe rero gushika ku isaha nanezerewe mfise umutima wuzuye amashi yo ibyizigiro gusa byinshi cyane byinshi rwose gushika kure nzohashika Imana niyo abandanya kumpereza ubuzima nzogaruka kungirisha ikindi kiganiro ntakiri umunyeshuri n'ubundi muntu akomeye ubu uri mu bihe nk'ibyo duhejeje kubona urafise ibyo uri kurasengera urafise ibyo Imana iriko irakuganiriza ibyo ushaka gukora mu buzima bwawe bwa misi yose mugabo ntubona aho wobitangurira naho wobihereza Imana Sylvie UWIRAGIYE yasenze n'umu munsi iracahari kandi iracashitsa ibyo umuntu ayisavye ico usabwa wewe no kuyegera ukayisenga wizeye kandi wizeye k'ivyo uri kurasengera ishobora kubishitsa bifatanije no kwikengurukira ni na hano tuciye dusozerera ikiganiro cacu c'intahe ndabashimire mwebwe mwese mwariko muragikurikira ubuntu bw'Imana babane namwe murakoze